good morning, good afternoon or good evening bivana n'amasaha uriko urakurikiranirako iki cigwa cuno musi. Uno musi nkuko mubibona tugiye kwiga names of money. We are going to learn a very interesting lesson about names of money. Aya ni amazina twita amahera. Mbega amahera twita gute mu buryo ubu kuko amahera afise amazina menshi nkuko tugiye kubibona ngaha munsi gatoyi. Hama twagomba tubanze tubasabe namba ari rya mbere muje kuri chaine yacu ya YouTube canke mukaba mutaragira subscribe, raba gato munsi y'iyi video murabona ahantu handitse subscribe canke s'abonner mu gifaransa habanditse s'abonner, hama muce muhafyonda mwongere muce mufyondana hari imbere ku gakengeri kugira ngo dushizeko icigwa muzobe abambere mu kukibona. Nimwibagire kandi guha link abagenzi mufyonda aho handitse share canke partager kugira ngo muha abagenzi iki cigwa nabo bakiryohererwe. Ni icigwa ciza cane tugiye kubona ingene amafaranga yitwa mu buryo butandukanye. Duhereye ngaho bwa mbere at church, ku rusengero amahera tuyita gute? At church money is called offering or tithe. Offering. Ku rusengero amahera tuyita ari amahera dutanga ku rusengero amwe tuyita offering. Offering mu Kirundi ni ishikanwa. Ishikanwa hariho n'abayita ngo ni amaturo offering hanyuma ayandi nayo tukayita tithe mu Kirundi ni ikigira cumi canke ica cumi, naryo amafaranga umuntu atanga bivanye kumbure yimbuye agafata endizième mu gifaransa bayita ngo ni endizième, agafata ica cumi c'ivyo yimbuye akabitwara ku rusengero canke amafaranga yarose agafata ica cumi cayo akatwara ku rusengero ko bavyemera bien sûr kuko ibi ntibabihurizako kuko murazi ko bigoye. Tuje kuri kuta kabiri for employers to workers. For employers to workers. Hama tuvuye kubakoresha tuja ku bakozi amahera yitwa salary. Salary ni mu Kirundi ni umushahara. Umva ni ya mahera nyene. Umukozi ariko arakorera amahera iyo bamuhemvye ayita ngo ni salary, ayita umushahara. Tubandanye to workers it can be called kumukoresha no kumukozi. Umukozi amahera kandi ashobora kwitwa allowance. No kuvuga ku mashure menshi henshi iyo uriko urakorera umushahara hariho iyo bita net salary, umushahara uri net. Muri uwo mushahara uri net harimo ivyo bita transport allowance, amahera agenewe transport. Hama bakabigabura mu buryo butandukanye bakavuga ngo allowance y'inzu mu buryo butandukanye nyene. Rero bayita kandi allowance. Barashobora kubwira ati wewe allowance ya transport ingana gutya, hama umushahara wawe nawo n'uyu. Nuko reka tubandanye. When you offer after a good service, it is a tip. Iyo utanze amahera nk'akarorero mu kabare niho bigwiriye cyane, mu kabare eka n'ahandi iyo umuntu agukoreye service nziza nko mu kabare ukabona yagusereve neza yakwitayeho cyane uramuha amafaranga makeyi. Ayo mafaranga ayo mahera tuyita tip. A tip canke mu bwishi tuyita ngo ni tips. Naryo amafaranga uha umuntu mu kumushimira ko yagukoreye neza service, ko yagufashije neza, washimye service yagukoreye bayita tip. Yari menshi tuvuga ngo nama tips. Hanyuma tubandanye. When you borrow from a bank it is called loan. When you borrow from a bank it is called loan.
igihe watse ingurane muri banki, arya mahera watse bayita ideni. Loan gisigura ideni. Loan ni ideni. Muri ico gihe ntaba kitwa amafaranga nk'ayandi z'umushahara, si ca cumi, si amahera yo kwiyunguruza, si pourvoir utanze, si tip utanze, oya ni ideni. Hariho navuga ngo ni ideni. Ideni bivana n'ukuntu n'intara uvukamwo. Ego reka tubandanye. In school it is called fee. Kw'ishure amahera dutanga kw'ishure bayita mu gifaransa ngo ni minervale. Minervale mu Congereza ni fee, tuyita fee minervale. Tubandanye. In marriage it is called dowry. Mu bubakanye iyo ugomba kugira mariage uratanga amahera. Ayo mahera bayita inkwano. Abayitwa inkwano ntabaciswe kumbure, ayandi mahera bayita inkwano, niyo twita mu Congereza dowry. Tubandanye. In divorce it is called alimony. Aha turiko turavuga ku bintu vyo kwahukana. Iyo abantu bahukanye, abanyamategeko nibo babitahura n'ingoga. Iyo abantu bahukanye, hari amafaranga bashobora guta umuntu umwe muri abo babiri, bashobora kuyaca nk'umugabo ati ategerezwa kuyaha umugore kugira ngo amufashe mu bintu vyo gufungura mu kiringo kanaka. Niyo bita alimony mu Congereza, alimony. Ego mu Gifaransa namba ntihenze bayita pension alimentaire. Abajuriste baca bavyumva cane kunsumvya, niyo twita alimony. Hanyuma tubandanye. In court it is called fine. Aha mutahure neza insiguro ya fine. Ntabwo ariko arasigura ibintu bisanzwe. Fine ni amande. Fine gisigura amande mu Kirundi. Rero mu bucamanza aya mafaranga bayita ngo namande. Muri make bayaguciye bavuga ko baguciye amande. Mu Congereza amande tuyita fine. Ndibaza birumvikana cyane. Amande bayita fine. Turi ngaha kuri iki fine. Hanyuma tubandanye. Illegally received in the name of service it is called a bribe. Illegally received narya mahera uronka mu buryo ilegale, mu buryo butemewe n'amategeko. Akarora umuntu akagukorera ikintu nk'akaronka umucamanza akagucira urubanza akaruca, namba aruciye neza cyangwa aruciye nabi, mugabo akakugira uwatsinze, hanyuma ugaca umuha amahera. Kenshi n'igihe ubona kuza gutsindwa ugaca utanga amahera kugira ngo utsinde. Arya amahera utanze bayita bribe. Ni forme ya corruption, ni corruption, ni giturire. Bribe rero arya amahera utanze illegally received in the name of service it's called bribe. Ni giturire ubutanze kugira ngo service yawe igende neza. Ariko gutanga igiturire ni bibi cyane kuko nibyo byica n'ibihugu byinshi. Tubandanye. When you owe someone it is called a debt. When you owe someone it is called a debt. Bisigura ngo igihe ufitiye amahera umuntu. To owe ni nko gufitira amahera umuntu. Igihe ufitiye amahera umuntu ayo mahera bayita ideni. Ideni ni debt. Murabona ko twandika debt ariko ntibisoma debt, oya ni a debt. Iyo ben habasoma ni a debt bisigura ideni cyangwa ideni. Hanyuma tubandanye. Ahandi baza muca mutahura difference between a loan and a debt. A loan narya mahera waka muri banki, ingurane nyene ijya muri banki, ni ingurane. Mandi majambo hano kivuze nk'ideni ni ingurane.
ingurane ivuye hehe muri banki niyo bitwita loan. Hama ideni naryo canke ideni ni a debt nkuko tukibona ngaha. Tubandanye, when you pay to the government it is called tax. When you pay to the government it is called tax. Igihe amahera uyatanze muri guverinoma, nk'akarorero iyo ushoye ibintu hari amafaranga dutanga aja muri guverinoma, aja mu butegetsi, mu ntwaro, muri leta, ayo mahera tuyita tagisi, mu congereza ni tax. Hanyuma iki cyanyuma ni to civil servant retirees. To civil servant retirees it is called pension. Iyo umuntu akukurutse, baramuha amahera bita ngo na pension, kandi nawe nyene akiri ku kazi aratanga amahera ya pension. Ajya amahera rero umuntu atanga niyo bita pension. Murumva ko nawe nyene n'amahera aguma n'amahera nyene. Ndibaza mwabitahuye cyane. Uwo bafise ikibazo yotubaza muri commentaire. Turabashimiye cyane kubona mwakwikanye bino vyigwa. Turasabye kugira ngo mubandanye mubibwira abandi. Hanyuma murabona uburyo butandukanye amazina atandukanye twita amahera bivanye n'icyo amahera ariko arakora. Thank you very much. I hope you enjoyed this wonderful lesson. See you in the next one.